n'amaresitora ahantu bari bafungurira hirya no hino iyo batetse indya zaho bategerezwa gushiraho ikimenyetso igicapo ciki gicupa kugira bamenye yuko binjiye kurya ifungurwa kama. Abenshi barakunda kubaza aho hantu muri iyo resitora ko haba hari ifungurwa kama. Ahatari ifungurwa kama nta gicapo baba bashizeho, nta bintu vy'ingwara bigutuma umuja kwa muganga hirya no hino ngo bariko baguca amaguru ngo bariko baguca ngo canke barakuye ijisho canke baragize iki biba bigisubiye kuba. Ubikeneye rero ashobora kubegera mwebwe canke akaza ahari isiege iyo social ya Greenwood bakamusigurira. N'umaze kugwara nawe arashobora kuza tukagira ico tumufasha. Dufate nk'ibiharage, ubushaza, nivyo ubushaza, isoja, nukuvuga yuko uvyinika amasaha 2 hagati y'amasaha 2 n'amasaha 4. Hanyuma tuvuge rero kuri ivyo vy'ibiti nukuvuga izo ntete uba wazishize mu mazi amasaha 8 hanyuma ukacuzinura ukaca uzimera nk'uzanikira ukazitwara hari pepiniere yawe y'amazi wazinikamwo ukaca uyasuka muri iyo pepiniere mukavanga n'iryovu hanyuma ugashiramwo izo ntete zawe zihaheze iminsi zica zikura kandi zikura zifise ubudahangagwa. Ni nk'akarorero ni nk'umwana aba yacandazwe. Okay, yes, reka tubaramuse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze nyongereka amagara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media ni Omdishanyuma. Uno munsi twakiriwe na Madame Geraldine Nzeyimana mu biro vya Greenwood, asanzwe ari umuyobozi mukuru wabyo. Madame tubaye ikaze cyane. Ego murakoze cyane. Tuvuze ngo ni DG Madame Geraldine Nzeyimana. Mugabo umwidondoro nyezina ni ndi umuntu tugiye kuyaga. Umuntu mugiye kuyaga ni waserukira imbere y'amategeko ishira hamwe Greenwood. Ego. Greenwood umuntu agyumvise kutumva icyongereza yumve ko ari iki? Ishira hamwe Greenwood no kuvuga ishira hamwe y'isi isa nakatsi. Donc isi cyatsi kibisi. Cyatsi kibisi. Okay. Turi mu gihe mu ntango z'umwaka w'uburimyi aho abarimyi benshi narijya dusanzwe duse igihugu kirimo abarimyi benshi, ariko mu ntango z'umwaka w'uburimyi benshi baba bakeneye imbuto nziza bagakenera n'ifumbire nziza. Namwe tuje ngaha nkuko twe dukunze kubisangiza Abarundi, iyo tubonye ico kwitwa karyo keza icofasha Abarundi bene wacu turaheza twakirondera tukakibasangiza kandi aho uraboneka intahe nyinshi. No munsi rero tuje ngaha mu mishira hamwe ryanyu kugira mu dusangize ibijanye n'ifumbire benshi twakunze kumva bikugura mu ntara zitandukanye ngo burya ngo je nimbuye kubera ko namenye ifumbire ndayikoresha, ariko hariho uko biri kose abatarayimenya. Twashaka mu yidohe ku muco ikaribu cyane. Ego murakoze. Nukuvuga ko iyo fumbire kama yitwa Nutriplan Organique ni ifumbire nziza cyane, na cyane ko Abarundi mu Burundi 90% y'Abarundi arabarimye. Twariyumviriye kubazanira ifumbire nziza itagira icica, nta kintu na kimwe cica kirimwo. Ari naco gituma iyo fumbire yacu yimbuka cyane, irimbuka kandi irakingira isi, iratanga isi akanovera k'isi, kandi ikongera igakinga uruzuba, hanyuma ikongera igatanga ubudahangagwa ku gitegwa. Ego cyane. Ariko sinzi gatoya ko nkundire ndayivuge ndanayibona ndaba hanini ku vyunyunyu peut-être byo bigize, ariko nikiga madame mwotubwira mu bisanzwe bigize ifumbire iyo umuntu agiye kurima mu gutegura isi yiwe umunsi isi yarononeka irimo ama pH shange umururazi
hagiye biba ngombwa ko abantu barinda gukoresha amashwagara ejo barondere yindi myavu myinshi n'iri chimique yose irimwo kubera iki ko abantu boza gukoresha kubera iki iri mwiki no kuvuga iyo ifumbire yacu irimo ivyunyunyu byose bikwiye no kuvuga harimo potassium harimo magnesium harimo zinc harimo calcium ivyunyunyu byose bikwiye kandi bikwije ku rugero rwavyo hanyuma ivyo vyunyunyu nivyo bituma iyo si tuba turiko turatabira igira akanovera kuvuga kandi ahantu ukoresheje iyo fumbire y'iwacu ntabwo ushiramwo ishwagara kubera ishwagara risa riba ririmwo ibyo bakoramwo ishwagara biba birimwo muri iyo fumbire kuvuga yuko hariho ahantu haba hakeneye iyo shwagara ariko idakeneye umururazi munini hariho isi tabikeneye umururazi mwinshi canke isi tabishaka umururazi na mukeyi rero iyo iraringaniza iyo si igatuma ishira iyo si ku rugero rwiza rujanye n'igiterwa muba mwashizeho canke tuba twashizeho mu murima no kuvuga ko ari fumbire kama ni fumbire kama iri kwije mwega ciba amazi ijana kwijana ego cimo nari amazi yakozwe mu mazi niho bayikoreye hanyuma iyo uyikoresheje uyivanga n'amazi ni kuvuga yuko ukoresha amasese iyo uri kurakoresha amasese ufata amasese y'iyo fumbire kama ukavanga n'amazi aya mazi dusanzwe dukoresha mugabo meza atari vyondo amazi meza mbega iyo tuvuze amazi meza hariho ayanye babashizemo chlore donc nk'aya mazi yo ku marobine bashizemo umuti hariho najya amazi y'inzuzi cyangwa y'imigezi kama ayo mazi yose nico kimwe ukoresheje ifumbire aba mazi y'imigezi kama aba mazi ajya tunwa yo kwibombo baba bashizemo chlore nico kimwe yayo banka na mazi y'ikidengeri usanga arimwe ivyondo ikiziba ugasanga arimwe ivyondo ugasanga arimwe ubucafu butandukanye tuvuge nk'amazi abavuye mu matwarete mu kenshi urakunda gusanga ibitegwa vyawe bitagenda neza ariko iyo fumbire y'iwacu urayivanga mu kuyikoresha urayivanga n'amazi ukongera kandi ufise ifumbire kama tuvuge nk'iya nyabarega canke iy'ibitungwa urashobora kuyivanga navyo mugabo uko ikozwe mu kwigenga no kuvuga udafise uwo mwavu wa nyabarega canke w'ibitungwa urawukoresha wonyene kandi umwimbu ugasanga uyigwije na gatatu canke kabiri ariko nk'ubu bivuze ko mfise uyu nta mwavu mvaruganda bene twita iri chimique tuba dukikeneye nta mwavu mvaruganda uvanga nawo kanatsinda tuba dushaka yuko iyo fumbire ivamwo ibitegwa canke ivyamwa kama iyo ushaka rero kurya ikintu kama ukoresha wonyene ico ushobora kuvangamwo ni ifumbire kama ya nyabarega canke nk'amase y'ibitungwa yego cyane hari umurimyi numvise nganye akomeye niwe uri kuriko ndamuvuga izina usanga aronka amasoko nuvuga ko ari ku rwego runini nka za pamu zikamutuma ibintu aja kuzirimira ico gihe ngo akunze kuba yokoresha izi fumbire kuko ngo zizana ibintu kama ego cyane nico gituma turiko turahamagarira abantu benshi kugira ngo bakoreshe iyo fumbire na cyane ku bantu bagomba badandariza injabuka amazi ugasanga batwaye hanze barahamagariwe gukoresha iyi fumbire kuko iyi fumbire ni kama iyo bapimye ibintu barimyemwo bakoresheje ifumbire y'iwacu birajabuka neza ata kibazo bifise ariko iyo uvanze
n'irya mvaruganda uca usanga ari igice kimwe shimi arico bita ivyica ikindi gice ibintu biri kama bica biguma ari vyica ntibiba umuntu akibisobanura ntibiba bigikwije ubuziranenge nkuko vyari bikenewe ntibiba bigikwije ubuziranenge ariko iyo ukoresheje iyi yonyene n'imiburiburi ugashiramwo iyo fumbire y'ibitungwa canke ya nyabarega biba bikwije kandi uca usanga n'ukuremera biremeye bifise ibiro vyinshi ni ukuvuga urashobora no kuba warimye ahantu habiri hamwe wakoresheje iyo kama y'iwacu iyo nutriplan organique hanyuma handi ugakoresha iyo onye mvaruganda uca usanga nubwo bokuramwo ibiro bingana nubwo bokuramwo tuvuge nk'imifuka ingana ibiro ntibiba bingana kuko ibiro vy'iyo onye nutriplan organique biba biremeye gose kurusha ivyo vy'imvaruganda kenshi na kenshi ahantu hari isi nziza mwivura asangamo udukoko tudusiba dutuma tunafasha hasi kurushiza kuba nziza ariko kenshi ngo hari ibitwica canke bigatuma aho hantu tuhimuka iyo dushizemwo iyi fumbire aho hantu turaryohererwa kuhaba ego cyane ni ukuvuga yuko iyi fumbire y'iwacu irafise ingene ikinga ubukoko irafise n'ingene igabura yonyene ubukoko ibwicagurira ni ukuvuga ubukoko bwica canke bukonona imirima irabwirukana bukaja kure bukaja kubatayikoresheje ntibwica kuko ntiyica nta cica kirimwo irabwirukana igugahunga niyo misiba ari misiba ifitiye akamaro isi iragumaho hanyuma idafitiye akamaro iyo si bivanye naho hantu irabwirukana irirukana iyo misiba ikahava datanga nk'akarorero nk'impongwa nko ku bigori impongwa ku bigori iyo watanguranye ugakora uko tuba twakubwiye gukoresha iyo fumbire yacu ni ukuvuga ko impongwa ziravamwo zikaja ku mpande hama ibigori vyawe ntibisubire kugwara bigakura bifise umutoto mwiza bigakura bifise imizi myiza kandi bikagaburira ikigori cawe kandi ikigori cawe kikongera kikikwiza intete gushika aho zigenewe gushika zikongera zikagira n'uburemere bukwiye hanyuma igitegwa cawe naho coba ari ikigori kikagira n'akanovera ego hari ikiganiro nibuga nigeze gukora siniwe ko ari mu mpera za 2023 cyangwa mu ntango za 2024 hari umukenyezi w'umurimyi yavuze ko akoresha ifumbire haba mu miceri mu bigori niki mugango nawe yagiye kuyimenya ari uko imirima yiwe aguma abona ihishira bikaba bibi igiye ngo yikoresha iyi saci bitangura kuja ku murongo uno munsi namwe murafite izindi ntahe zirenze iyo generose ego cyane abarimyi benshi uno munsi tumaze twatanguye itariki zitanu mu bihumbi z'ukwa kabiri mu bihumbi 2020 niho twatanguye neza na neza kuyikoresha ni ukuvuga mu miceri twasanze ahantu hose mu miceri mu bigori mu biharage imbumbarugo zose iyo ubonye ko harimo agasembwa ugakoresha uyu muti w'iwacu ni ukuvuga iyi fumbire y'iwacu ubwo buntu bwose bwitwa ngo ubuntu bwonona igiterwa canke ivyimburwa ni ukuvuga ko bwose buravamwo iyo umuceri nk'uko mubivuze iyo umuceri ugize ya ngwara bita ngo jaune ukaba wabimenye hakiri kare ukayibona hakiri kare ukaca uyikoresha mu kuyipompesha ivyo bintu vyose bica bizimangana n'abantu benshi gose bamaze kuyikoresha n'abategetsi benshi bayimenye kubera babonye imirima yabo isa nabi tugaca tuyibabwira bakaca bayikunda bakaca bagenda barayibwirana uno munsi nico gituma ubona bayihurumbira ariko ego abo bategetsi hariho muramuna ngaha ku biro byanyu aho mukorera banakomeye hano mu gihugu mugabo ko abanyagihugu batabimenye ku rugero rwinshi kandi numva imaze igihe kuva muri 2020 ego cyane igituma batayimenye n'ingoga
nuko habaye umwanya munini wo kugira ngo bayigeko mu kigo gikuru kijejwe ubushakashatsi bw'imirima n'ibiterwa ikigo ca Izabo twabanjije gutanga umwanya wo kugira ngo bavyigeko barabe yuko atacica kirimwo rero ubu unye harimwo ivyigwa bamaze gutora vyerekana neza ivyigwa vy'ibanze vyerekana neza yuko atacica kirimwo kandi abene gihugu boyikoresha abashoboye kuyironka bakayikoresha ku mugaragaro bakayikoresha kandi bakayikoresha neza bagakurikiza n'ivyigwa tuba twabahaye kugira ngo bikunde bimbure neza ariko umwigisha mwiza abakarorero mwebwe none namwe bene kuyidandaza musanzwe murarima egome cyane turafise imirima ahantu bita mu Kirekura ku g'13 no ku g'14 aho hose turaharimira imbumbarugo tukarimiraho n'imiceri tukaba dufise n'ibiti vy'ivyamwa tuyikoresha ko n'ibiti vy'ibigazi tuyikoresha ko hirya no hino nico gituma rero twebwe twatanguye kuvyerekana kuba ari hafi y'iwacu bamaze kubibona nabo barayikoresha hanyuma n'abandi twagiye turayiha bakayikoresha ababanyi babo hirya no hino babakikuje bakabibona arico gituma baciye baturondera abandi nabo bakaza barayidutuma tukayibazanira uno munsi bigeze ku rugero ruboneka abamaze kuyituma ko ari benshi murakoze kuma iyo twari turakoresha ama réseaux sociaux ubwa mbere nabura ndayibona abakenya bayivuga muri cya cyongereza cyangwa ngo fertilizer ya nitriplant sinari nzi ko mu Burundi iyo bibaho igihe kimwe ndabona ko ihari none muheje kutubwira yuko hari abayikoresha ku bigazi ubundi cyo hari kuva kiza kuba ikibazo hari ibiterwa bimeze nk'ibiti amavoka amatunda ivyo bigazi nyene twumva ari biti kuyikoresha nico kimwe no gukoresha ku biterwa vy'intete cyangwa ku biterwa vy'amateke nk'ibiraya n'amateke dushira mu kuzimu bikoreshwa gute mu butandukane ego birafise ubutandukane bwavyo nukuvuga yuko iyo uri kurayikoresha ku biti bimaze gukura biratandukanye gose niyo uri kurayikoresha ugitangura gutera ivyo biti nukuvuga hariho ibiti batera ubwa mbere bakoresheje imbuto mu mapepiniyeri hanyuma izo mbuto barazinika amasaha 8 mu mazi bisanzwe mu mazi washizemo uwo muti mu mazi washizemo uwo muti ku rugero rw'uko isese imwe canke miliritiro imwe uyivanga n'iritiro rimwe ry'amazi hanyuma rero ukaca ufata izo ntete zawe ari intete ziri mu bwoko bw'uruhu rugumye izo ntete rero ukaca uzinika amasaha 8 ari intete ziri mu bwoko bw'intete zifise uruhu rworoshe dufate nk'ibiharage nivyo ubushaza isoja nukuvuga yuko uvyinika amasaha 2 hagati y'amasaha 2 n'amasaha 4 hanyuma tuvuge rero kuri ivyo vy'ibiti nukuvuga izo ntete uba wazishize mu mazi amasaha 8 hanyuma ukaca uzinura ukaca uzimera nk'uzanikira ukazitwara hari pepiniere yawe y'amazi wazinikamwo ukaca uyasuka muri iyo pepiniere mukavanga n'iryovu hanyuma ugashiramwo izo ntete zawe zihaheze imisi zica zikura kandi zikura zifise ubudahangagwa ni nk'akarorero ni nk'umwana aba yacandazwe zica zikura zifise ubudahangagwa kandi zikaca zikura n'ingoga muri uwo mwanya rero ucurorera ya misi 10 kugira ngo urabe amababi amaze kuza kuko iyi inye bayita engrais foliaire mu kuyikoresha hanini bayikoresha ku mababi
mu kugira ngo uyishire uyicandage ni ukuvuga mu kugira ngo uvyinike ni kugira ngo wirukane ubukoko buba buri muri izo mbuto hakiri kare canke buba buri mu kuzimu ntiburye amajisho y'igiterwa canke y'izo mbuto. Hanyuma ni kuvuga ko ucugira iki urindira iminsi 10, muri iyo minsi 10 ugasubirayo ukaraba haje nk'amababi 3 ukacupoma kandi ayo mababi kugira ngo ubukoko bwoba buriko buregereza nabwo nyene busubire buhunge. Hanyuma ucukura muri pepiniere utwara mu murima nyezina. Utwaye mu murima nyezina naho nyene urorera iminsi 10. Iyo minsi 10 ni kuvuga tuba turiko turagereranya ko imizi iza kuba yamaze gufata kunwana na wa murima wawe. Hanyuma ucubandanya rero hageze kubagara, uhejeje kubagara ugasubira ugapompa. Hanyuma igiti cawe uzubona ingene kiriko kiraduga kikadugana n'ivyamwa neza. Kandi uko ucuraba uko imisi 10 iheze canke 14 ucuga muri kuragipompa. Cyo kimwe rero n'ibigori navyo nyene imbuto z'ibigori urazinika amasaha 8. Uzinitse amasaha 8 ucukurako ukinura y'amazi usesa mu murima hamugaca amabango. Iyo ufise amase y'ikirundi urashirako amase y'ikirundi mu mabango. Iyo utayafise nikibuza yuko uyikoresha yonyene. Ariko nko ku bigori eske sinishobora gukoresha ifumbire ya nitriplant naramaze gutera ibigori nkaza nkakoresha ko yamababi n'ubundi abahari? Ego cyane. Iyo uyikoresheje muri ubwo buryo nta mwimbu muremure cyane uronka kuko hari igihe uba wateye imbuto n'imbuto aba wazinitse. Hari igihe uba wateye imbuto ziba zifise ubugwayi bw'ibungwe canke ubundi bugwayi cyangwa ugasanga wabiteye kuri iyo si imaze kuba ifise ubukoko cyangwa ubundi bugwayi butandukanye. Ariko rero tuca tubanza kuvura ni nka kwa kundi uba washizeho uba ugomba gushiraho ishwagara. Rero imbere yuko kugira ngo wevite gushiraho ishwagara ucushira upompa uwo muti w'iwacu ukawupompa utarahatera urapompa amase uri kuratera kubera uko tuzi amase y'ibitungwa kenshi arakunda kuba ari mu bukoko. Iyo ufise ayo mase rero wamaze kuyashira mu murima hari igihe ayo mase ari mu bukoko gacushoka uteramwo imbuto zawe zica zigwara. Ariko iyo winitse hanyuma na ya mazi ukacupompa kuri wa murima ni kuvuga ko na bwa bukoko buca buhunga. Iyo buhunze rero bica bituma imbuto zawe zisubira kandi zikamera neza ntizigware. Rero iyo ibigori bimaze kumara imisi 10 biri ngaho onye mu kuzimu bica bivayo bifise amababi meza atatobaguritse kubera bwa bukoko buba. Kenshi turakunze kubona ibigori iyo biriko biramera bizana amababi atobaguritse. Ivyo rero nivyo tuba turiko turagwanya. Hani igihe biba vyarakuze agatangura kuza udukoko tutunyo ari n'abatwita ingungu canke dutangwa kukijya kesho no guhenuka. Yego cyane bikaburya kikakijya kikiri mu kuzimu. Muri uwo mwanya rero ntabwo uwakoresheje yiwacu ubwo bukoko ntibwegera ico giterwa. Ibiterwa uko biri kose ico kimiki ikinyabuzima cose kirashobora kugira ingwara. Ego. Iyo hateye ingwara ku biterwa. Ego. Ico gihe ifumbire yanyu iza kumara iki? Ifumbire yacu nje kurondera umuti uguza gupoma canke? Oya, nukuvuga ko iwakoresheje iyi fumbire yiwacu nta ngwara ukunze gusanga mu biterwa aho wayikoresheje mu murima wayikoreshejeemwo. Nta ngwara ukunze gusangamwo. Nico gituma ndakubwiye yuko ubwo bukoko butuma umurima usana na uwenja ucusanga uwo murima uguma usana katsi kandi ufise ubudahangagwa nkuko nabibabwiye. Ego. Mwatubwire iyi fumbire ya nitriplant yuko ikorwa n'uruganda rwa Green World. Ego. None ruri ngahe Bujumbura Burundi?
ni kuvuga yuko urwo ruganda rwa Green World rwatanguriye mu gihugu ca Amerika, ni kuvuga muri Amerika mu gihugu ca Michigan, mu gisagara ca Michigan. Niho byatangujwe n'umudamu yitwa Deming Lee w'umushinwakazi, maze imyaka 31. Ni kuvuga yuko babikorera mu inganda, tufise inganda 8 mu bihugu 8. Yaha vuba cyane, ata n'amezi 2 asigaye tuzoba dufise uruganda hafi yacu mu Buganda, kuko umukuru w'igihugu cyo mu Buganda yarayishimye cyane gushikaho asaba uwo mudamu Deming Lee ko bashinga uruganda mu gihugu cyo mu Bugande, baca babaha imisozi ishika kuri 3 aho bazokorera iyo fumbire. Hanyuma ubu unye bariko barahategura, mu misi baratangura kuyikoreraho, urumva ko izo bitwegereye. Ngahi iwacu nta ruganda dufise, nta ruganda turaronka, kubera bariko bayemeza, niho bakiriko baremeza ibirimwo muri iyi misi. Ariko mu Bugande yahashitse kera, kuburyaho nk'akarorero Abagande bayimenye hakiri kare, n'amaresitora, ahantu bafungurira hirya no hino, iyo batetse indya zaho bategerezwa gushiraho ikimenyetso, igicapo ciki gicupa, kugira bamenye yuko binjiye kurya ifungurwa kama. Abenshi barakunda kubaza aho hantu muri iyo resitora ko haba hari ifungurwa kama. Ahatari ifungurwa kama nta gicapo baba bashizeho. Rero baramaze kwijukira ifungurwa ziba zavuye muri ifumbire yacu, ni plan organique. Yego. None nk'ubunye ko wumva iva kure, ishobora guca izimba ugereranyije nuko nko mu Buganda donke ariho mushobora kuzoba ari uruganda ruri hafi ruyifurunisa ngaha. Ego cyane, ni kuvuga imaze gushika ngahi iwacu, imaze gushika hafi y'iwacu nko mu Bugande, izo bizimbutse. Hanyuma kandi yifumbire iri mu gisata bita marketing, network marketing. Ni kuvuga umuntu ashoboye kuyivugira, agashobora kuyikoresha, iryo shirahamwe riramenya yuko ariko arakorana n'uwo muntu. Ni kuvuga ko hariho akarusho bamuha, ariko kandi binazimba kubera biba biva kure. Ariko nk'ubu bije n'ivyatangura gukorera mu Bugande bizoba bizimbutse, kuko azoba ari hafi yacu, nta matransport azoba arimo. Ariko kare byaba bifata amahera menshi, kuko tubirangura mu mahera mva makungu, ariyo bita amadolari canke amayero mu gifaransa. Ariko muri ico gihe tuzoba turiko turakoresha amashiringi, ukaca usanga tuyiranguye hafi. kandi n'ibintu vy'imiduga ntibizoba bikizimvye co kimwe na mbere. Okay. Ubu none ngahi Burundi uyikene dufata ari Muyinga, ari mu Kirundo, ari Makamba, ashaka kuyironka ngahi Bujumbura? Oya, hariho ico twita amabranche twagiye turashiraho. Ni kuvuga bivanye n'uyitumye, n'ingene urukurikirane rw'ingene bazitumako, ubivanye n'uyitumye ahari tuca tubimushikanira. Mugabo ico bita maison mère iri ngahi Bujumbura. Ego. Tubona hari uducupa tubiri, hariho agacupa gatoya ngira ni nk'amasani n'amamililitiri 100 cyangwa n'amasantilitiri sinzi. Ego, aya macupa n'amacupa ari mu bwoko bubiri. Icupa rimwe riri mu bwoko bw'ilitiro, irindi cupa riri mu bwoko bwa mililitiro 100. Ni nayo macupa yonyene usanga mu ruganda rw'iwacu. Ni kuvuga nta nusu irimwo iraboneka, nta n'ibindi biraboneka atari utwo ducupa tubiri. Ni kuvuga iyi cupa rero, iri cupa ry'ilitiro, rirakoreshwa nubwo mutari bwakimbaze, rikoreshwa ku hegitari 2. Hegitari 2 niryo ushobora gukoresha
ariko litiro rimwe kuri litiro rimwe urumva yuko bica bigabanuka biranagabanuka no kubera ingene tubiharura turavye nk'ayandi mashirahamwe mu hegitari zibiri hakoreshwa nk'imifuko irenga 30 ariko twebwe tuba twatwaye akaritiro kamwe ukuvuga no mugaha bivuze ko n'amahera yacagabanuka ngiye kurimisha amahera ya transport cyane urabona ko ushobora kugatwara mu mufuko canke mu gasashe ukagatwara gushika nk'imuyinga mugabo mubona ni muri iyi minsi ingene bimeze ushobora gusanga transport igoranye uragenda ukitwariye utarinze kuvuga ngo baragusavye ngo mahera ngo yaho ngo gatwara nk'amahera y'itike canke yiki ugenda ukoresheje nyene ayo wategerezwa gukora ariko noneho umuntu aniyumviriye ko murengera ngo ariko baratwumviza nabo barabitahura kuri hegitari zibiri ngira ngo umuntu akoresheje yandi mafumbire usanga akoresheje amahera n'ubundi atari make ego cyane kumbi iryo cupa rimwe rirashobora guca ryakwira ego nukuvuga yuko urunguka gose rifise benefisi dasanzwe rifise rifise akamaro kadasanzwe kuko iyo uyikoresheje iyi inye ku hegitari zibiri nukuvuga urashobora kwikoresha ku hegitari zibiri mbere ukeza wakoresheje litiro rimwe urumva yuko uba waritwaye utarinze gukoresha transport y'amahera menshi ariko kandi urumva kuba wanayikoresheje udafise na wa mwavu w'ikirundi byose birakunda ego uno munsi umuntu akoresheje umwavu w'ikirundi ashobora gutwara amabeni kuri izo hegitari zibiri ugasanga akoresheje nk'amabeni arenga 10 ariko uno munsi ukoresheje ayo mabeni ntubukiyatwara iyo nayo ukoresheje n'umwavu w'imvaruganda naho nyene ushobora gukoresha ku hegitari zibiri amabeni tuvuge nk'abiri canke 3 ariko urumva ko ukoresheje akakiwacu ari litiro rimwe rikora kuvuga itera gushika weze aha noneho reje abarundi noce banza bari mikashi batangwe bansororere kuko ndabarangiye ariko none mudufashe gatubangira ngo turangize ikiganiro yego birashoboka none ko numvize ngo harimo n'ikintu c'uruhererekane ngira ngo sinzi uruhererekane ko ari byo iyo network mwavuze birashoboka ko n'umukiriye yoshobora kuba umudandaza wayo ego cyane iri fumbire y'iwacu turayiha utari mwishira hamwe tukongera tukayiha n'uri mwishira hamwe itandukaniro nuko uri mwishira hamwe turimo hakumahera y'uri mwishira hamwe utari mwishira hamwe tumuha kumahera y'utari mwishira hamwe no kuvuga uri mwishira hamwe acasawe nk'uranguye ego cyane hamuje wundi nawe weraguze bisanzwe ego abayaguze bisanzwe no kuvuga umugurishije ko ategerezwa kuronka ko inyungu yiwe yego cyane aha jere ndumva turaremye akazi ku bantu benshi tubashibire sinzi ko ngira ngo hari kandi kajya magasunika rugi murangiriza yego cyane nagomba ndabatumirire abene gihugu yuko bokoresha iyi fumbire yacu bakayihurumbira kubera mu minsi itari mike canke imisi myinshi tuguma tubona abantu bagwara ugasanga gwaye diabete ugasanga gwaye umutima ugasanga gwaye kansere ugasanga gwaye umugongo bivanye n'imirire n'imibereho tuba turiko turabona ugasanga umuntu ari muri stress cyane cyangwa ugasanga imibereho y'ivyo tuba twafunguye ivyo bifungurwa rero dufungura ugasanga biri mu makopo cyangwa ugasanga birimwe amawejeme ni kuvuga yuko ivyo bifungurwa nivyo bituma abantu bagwara bakagwara kandi ku bwinshi rero twagomba duhamagarire abantu ko bokoresha iyi fumbire kama kuko iyo bariko barayikoresha bafungura ibifungurwa biri kama nta bintu vy'ingwara bigutuma umuja kwa muganga hirya no hino ngo bariko baguca amaguru ngo bariko baguca ngo canke barakuye ijisho canke baragiziki biba bigisubiye kuba ubikeneye rero ashobora kubegera
mwebwe cyangwa akaza ahari isiege iyo social ya Greenwood bakamusigurira n'umaze kugwara nawe arashobora kuza tukagira ico tumufasha murakoze nuko reka ndabashimire cyane nongere nshimire abafashe umwanya badukurikira bagenzi nkuko nkunze kubibabwira iyo tubonye akaryo keza turakabarangira ariko kandi ndumwe nanje mu bakorana na Greenwood kuko nzi akamaro kayo mubikeneye turashira ko nimero muratwandikira n'ibindi bisobanuro mutubaze je nariko ndababariza ariko ko biriko sindatahura mu byinshi cyane nuko duhure mu bigano by'ubutaha bye bye.